Namakuru ahambaye cyane, namakuru ateye ubwoba adushikiye ariko uvugwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi, aho ibihangange muri CNDD-FDD byamaze gukora ikintu gitangaje ndetse giteye ubwoba. Benshi bakaba bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye nadahunga igihugu ashobora gufatwa umwanya n'umwanya agafungwa ndetse akaba ashobora no kuba yakicwa, byose bikozwe na bimwe mu bihangange bikomeye cyane bikomoka muri CNDD-FDD. Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Ni n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuba namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Nimbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, aho umwanya n'umwanya ashobora kugirirwa nabi bikozwe n'ibihangange muri CNDD-FDD. Ibi byose bakaba bariko barabikora mu ntumbero gukingira ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kuko biboneka neza ko abarundi nka bose bamaze gutahura ko Ndayishimiye ataho yageza igihugu, ndetse benshi mu bagumyabanga bakaba bavuga ko nibongera gutuma Ndayishimiye yitoza batazamujya inyuma. Akaba ariyo mpamvu benshi mu bihangange bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bakumire Perezida Evariste Ndayishimiye. Tubigaruka ko midonido y'amakuru turaza no kubabwira ku majambo amaze iminsi atangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho ari amajambo ateye isoni ndetse ababaje cyane. Benshi mu barundi bakemeza ko Ndayishimiye ibyo aba ariko arakora ari agahimbo, mu gihe abarundi isinzi bari mu kaga gakomeye cyane baterwa n'ubutegetsi bubi bwe, ndetse bikaba biterwa n'ubukene buri ngaha mu gihugu c'u Burundi kubera ibyankenerwa nka byose, harimwo igitoro ndetse n'amafaranga mvamakungu, kubura amazi, kubura umuyagankuba. Ibi byose abarundi bakaba babibuze, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akaba icyo ari gukora muri no minsi ameze nk'umuntu utazi icyo ajejwe, ndetse akaba ameze nk'umuntu rwose udakwiye kuba atwara igihugu, kuko ibyo avuga ndetse n'ibyo akunze kwereka abarundi birasiga ubwenge buri murundi wese n'undi wese ukurikira ibyo Ndayishimiye atangaza. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido y'amakuru. Turaza no kubaha amakuru ahambaye cyane arabana n'umugambi wateguwe n'iperereza ryo ku kirimba c'umukuru w'igihugu, umugambi wo kugandagura uwahoze ari umushingamateka Agathon-Rwasa, ndetse hakaba n'amakuru avuga ko Ndayishimiye iperereza rye ryamubwiye ko igihe cyose yahirahira agahangana n'umushingamateka Agathon-Rwasa byanze bikunze ibintu bishobora kumubana bibi cyane, ndetse ko adashobora kumwiba ngo bikunde nk'uko byagenze muri 2020. Ibi byose akaba ari byo bituma adatora itiro, akaba yamaze gutegura umugambi mubisha wo guhitana umushingamateka Agathon-Rwasa. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido y'amakuru. Saya gusa ko abateguriye hanandi menshi ko abateguriye tugira ngo tubashikirize. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akaneko ryo keza ko gupyonda ko, kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ndayishimiye yemeza ko umuboyi ari we muntu wa mbere utunze mu Burundi. Muri ubu Burundi umuntu wa mbere atunze ahembwa umushahara wa mbere munini ni umuboyi. Aba mu nzu y'amatara n'amazi ntariha.
niwe muntu wa mbere arya ibyo kurya biryoshye nk'uko niwe atangura kubyumviriza ataramushiramwo amazi menshi. Inyama atarashiramwo amazi menshi abanza kumviriza ko zihiye. Arya ibiryoshe atarasiyo yatanze. Yoga isabune ataguze. Impuzu ayigura ayakura mu kigavu. Niwe mukozi wenyine ukwezi guhera agifise umushahara wose ukwiye. Perezida Ndayishimiye Cibitoki ku igenekerezo rya 24 ukwezi kw'Icyenda 2025. Hari uwundi Evariste Ndayishimiye yibagiye cane, niko abarundi bemeza. Perezida Ndayishimiye aba mu ngoro zifise amatara n'amazi atariha, agendera mu modoka atariha, aronka igitoro atariha, akoresha telefoni atariha. Perezida Ndayishimiye niwe muntu wa mbere yatubwiye ko arya inyama z'ibikoko byose yipfuza: inkoko, ingurube, imbata, inka, impene, inkwavu ndetse n'ibindi byinshi tutabashije kuvuga. Mbere akanamana ibigega bibogaboga. Igihugu kimuha imiliyoni 3 zo gusumisha ku munsi ku munsi. Mu mwaka uheze igihugu camuha imiliyoni 2 zo gusumisha ku munsi, aca asanga ni duce cane arongereza kugira ngo ajye akwirwa. Perezida Ndayishimiye yoga isabune ataguze. Ibimutunga byose birihwa n'igihugu. Abana barihirwa ishuri n'igihugu. Perezida Ndayishimiye yambara impuzu ziguzwe n'igihugu. Perezida Ndayishimiye niwe mukozi wenyine amaze imyaka 5 agifise umushahara wose yakoreye iyo myaka, kuko ibyankenerwa byose byarishwe n'igihugu. Mbega perezida araronka ikigavu nawe. Uzawumva ngo muri 2023 amafaranga leta yakoresheje ategekanije imiliyaridi hafi 300 yo kukwiragiza inkwavu mu mitumba yose y'u Burundi. Waje kubaza ugasanga nta na hamwe za nkwavu zatanzwe, kandi ayo mafaranga yashizwe mu biro by'umukuru w'igihugu. Ni igiki umuboyi yoba arusha Perezida Ndayishimiye? Nkeka ari bimwe byo kurya inyama imbere yuko azongeramwo amazi. Bararaba bakabe rero bajye bazimuha azitekere. Ibi bintu biratangaje ndetse birababaje. Benshi mu Barundi bakemeza ko ibi Ndayishimiye akora ari agahimbo ndetse ari umurengwe, mu gihe Abarundi batari bake bari mu kaga gakomeye cyane baterwa n'ubutegetsi bubibwe, ubutegetsi budakorera abene gihugu, ubutegetsi bukorera akarwi gato cyane kamaze igihe gapfukamye mu nda Abarundi. Inyuma yo kumwaka umugambwe seneri no kumwankira kwitoza, baba bagiye kwaka ubuzima wahoze ari umushingamateka Agathon. Hari umugabo abuza itiro Evariste Ndayishimiye. Arazi neza ko yamutsinze mu matora ya 2020. Muri 2023 iperereza ryamuhaye raporo ko bahirahiye bakareka umugambwe seneri ukitaba amatora y'abashingamateka batari no gushobora gusubira kwiba intsinzi y'uwo mugambwe. Nuko umugambwe wiwe barawumwaka muri 2024. Ndayishimiye ashiraho amategeko atuma wa mukeba adashobora kwitoza nk'uwigenga. Umukeba nawe atora amayeri yo kwitoza aciye mu runani Burundi bwa bose. Yamara iperereza ribandanya kuburira perezida riti ikintu cyose urya muntu arimwo kizogutsinda. Mbere n'abanywanyi ba CNDD-FDD biteguriye kumutora. Perezida ategeka guhonyanga amategeko, wa mugabo arabuzwa kwitoza uko bishoboka kose. Ariko ikibazo kiracari cyose. Amatora y'umukuru w'igihugu azuba muri 2027. Hoho ntibikenewe ko wa mukeba arinda kuba afise umugambwe kugira yitoze. Imirwe irashushe ku nkono, umuti uriko urasha w'ico bazomukorera imbere ya 2027. N'ubu kirazira ko azosubira guhiganwa na Evariste Ndayishimiye. Biragoye kuronka itegeko ribuza umuntu umwe gusa kwitoza ntibice bigaragara, ariko nabyo bazobigerageza. Inzira zikomeye ni zibiri: kugira ntiyitoze, kumwica canke kumupfunga imbere ya 2027. Uwo mugabo yitwa Agathon. Rwasa yoba yarahaswe kwicwa ejo haheze. Hari ibyabaye ejo haheze ku igenekerezo rya 24 ukwezi kw'Icyenda 2025 bitangaje.
imodoka ya Gatorwasa yajanye abana ku ishuri. Kubera ingorane y'ikena ry'ibitoro, imodoka iba irahagaze hafi y'ishuri mu kurindira ko abana basohoka mu masaha ya saa sita. Aho niho umushoferi wayo yabona umuntu aje arayifotora, aranibanda cyane ku mparati amaja inyuma. Niho haza umupolisi afise inkoho asaba umushoferi wa Rwasa kumanura ikiyo cy'imodoka. Umushoferi arabye hirya abona imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Vox yirabura itagira imparate. Imodoka ivuga ko yarimwo abagabo 6 bafise inkoho. Umushoferi agira ubwoba aca aravutura imodoka ariruka. Ya Vox imuja inyuma. Ibyakurikiye byabaye nk'ibyo dukunze kubona muri filimi z'Abanyamerika. Avenue Muyinga, Choose Prince Louis, Rwagasore, ibarabara rya Jardin Publique, ibarabara ryinjira mu Gatoki ndetse n'ibarabara ryo kwa Mwezi Gisabo. Umushoferi wa Rwasa yakijijwe nuko azi kunyonga imodoka koko. Agatorwasa ntiyarimwo muri iyo modoka. Ntawuzi neza ico bano bantu bashaka. Baba bari bicura ko Agatorwasa ayirimwo. Baba bari bashaka kunyuruza umushoferi wiwe. Baba bari bashaka kugandagura uyirimwo. Ubutumwa kuri Rwasa: nta bandi bashobora gukora ibyo byaraye bibaye atari abakozi b'iperereza. Ubutumwa kuri Agatorwasa birumvikana ko ari ubwo kumubwira ko bomubona ataho azobacikira. Kumbure urundi rugamba rw'ubuzima ruratanguye kuri we, ubwo azoshika impore muri 2027. Ikindi kimaze kuboneka nuko Evariste Ndayishimiye adashoboye guhiganwa. Murundi arazi ko atanico afise ajana mwihiganwa. Mu myaka 5 amaze ku butegetsi yarishe igihugu. Ntaco atazakora kugira yikure ko uwo wese yoshaka ko bahiganwa. Naho yoba umunywanyi wa CNDD-FDD azamukorera igishoboka cyose kugira ngo amukureho. Murazi ibyo yakoreye Bunyoni, murazi ibyo yakoreye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo. Ibyo byose abikora mu kugira ngo yange ihiganwa. Bamwe n'abandi bagize ico batangaza kuri ibyo. Umwe yagize ati: niba bipime tubireke rero ko umuhutu atari inkovu inkingi eshanu muri Parepe Hutu turazi uko ivuga. Kuri twebwe aba FNL Parepe Hutu ntiducika ivutu kubw'ibyo kuko Remy Gahutu yatubwiye ko hari zimwe zica imitwe 3, umutwe wa 3 uzogorana rwose. Intambara y'umuhutu ku wundi ni wo mutwe wa 3. Cosefede ntiyibwire ngo FNL twaribagiye kurasa, oya kandi barazi ko ku rubuga rw'intambara turi number 1. Nibamukoreho amaze barebeke ibara ridahita rigwa. Undi nawe yagize ati: mu bisanzwe biragaragara ko bamutinya naho bigira ibihangange. Ntawashikira Yohani Ngoriyati. Iby'amatora iyoba byo ukunda byovaho kuko biratwankanisha mu kibano. Ataco dupfa ngo nuko dutasangiye umugambwe. Ese kugwanira Imana yaturemye nakajegeza nukuri birababaje cyane. Ibiko birakorwa na CNDD-FDD. CNDD-FDD icyo iriko irakora no guhamba Uburundi. Undi nawe yagize ati: mbese koko bagwanya uwitoza none amatora bisigura guhiganwa. Nibamureke atsinze atware ico batazi ni kimwe. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko ibiri kw'isi byose byaremwe nayo kandi ariyo yisubiza ibyayo niyituma umuntu apfa ndetse agakira. Uko bagenda kose ntago bazabasha kumwica. Undi nawe yagize ati: bazatangara bariko basaba uwo bimye. Urogokera ugahumirwa n'uruyoya. Nta kitagiye iherezo. Naweho ubutegetsi bwa CFD ntibumaramara aho kwirikiye ku muntu umwe bakananigwa. Dawidi yacunarangiye imbere y'ingoro ya Sawuli akagomba kumwica, ariko byaramwankiye uruhukira kuba umwami. Abarundi dukeneye ko mu Burundi haba impinduka uko byagenda kose. Undi nawe yagize ati: turasabye amadini, amasengero, imisigiti bosengera Rwasa ntiyishwe kuko niwe twiteze ko aziza kugarura n'igihugu. Nimuze tuje ku mavi tumusabire Imana imutabare ntiyicwe na Ndayishimiye kuko Ndayishimiye aramutinya cyane. Undi nawe yagize ati: Agatorwasa hejuru cyane. Turashaka impinduka vrema.
abarundi vraiment turakwiye gukanura tukabona imbere ku neza yacu abigeze turarusha. Nta bene gihugu nibaza ko dutora umuntu kugira adufashe ku nyungu za twese apana ku nyungu z'akagwi k'abantu. Dushaka amatora adakumira ku mugaragaro, yaba uwatsinze canke watsinzwe agashira aha intahe ishinze. Nukuri turashaka impinduka mu Burundi. Ndayishimiye na CNDD-FDD nta bantu bakibakeneye. Rwasa ishamba yarisohotsemwo amahoro. Inyuma yaho CFD 2010, 2015, 2025, 2027 umuhiga buhongo ngo imwice. Bwana Honorable Agathon Rwasa Rema uzopfa hageze. N'uyu yigize ikimana c'u Burundi akwiruka ko azokwica nawe finali azopfa. Isi twese turiko turi abagenzi. Nukuri Imana ikutuzigamire kuko niwe uzatabara Uburundi. Biraboneka ko bwamaze kugwa mu isanganya ku rwego rukomeye cane. Iyo mihirimbiri y'abadede igihe hashaka kwisimbo ry'inuma. Mbere njewe nipfuza ko izombonera kure hamwe nabo mwiperereza bokwegera ku rugo rwa Agathon Rwasa kugira turonke imbarutso kuko twobasya kandi koca tubandanya no kuri kirimba tukovaho ari uko ubutegetsi busenyutse, kuko aho bigeze turindiriye imbarutso y'aba CFD isinzi baripfuza impinduka. Aho tuganira bose barambiwe n'intwaro ya Nevo. Ubu rero ndabona imbarutso iriko iraboneka. Turi tayari gukora ibishoboka byose kugira ngo dukureho ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi budakorera abene gihugu ahubwo ubutegetsi bukorera akarwi gato cyane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Njewe ikibazo namafise nibiriko birakorwa na CNDD-FDD. Mu byukuri iyi ntwaro yaziye abarundi cyangwa yaziye akarwi gato cyane. Abarundi barakwiye guca ubwenge bagakuraho uyu mutegetsi. Ndababwiza ukuri ntimwitege uwundi mugambwe canke uwigenga azotwara igihugu c'u Burundi atari CNDD-FDD. Nimwipange 2022 muzoraba uko bizogenda. Ibyo byose mwivugisha mu matora uheruka ntimwaguma musara mubivuga. Gusa icyo bikoze abarundi turakwiye guca ubwenge tukagwanira igihugu cacu kuko cyamaze kugwa mu karwi gashaka kukitembya burundu. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.